Mbappe yarafise isabukuru atereka mu ico gitsindo ku myaka 27 ibitsindo n'ama-assist arabifise ku rugero rurengeye ubwo Messi na Cristiano Ronaldo bari bamaze kugira ko amatiyeri yo kugira contribution mu itsinda ariko bo bari bamaze gutwara izo Ballon d'Or bo bari bamaze gukora kuri Ligue des Champions uno musi Kylian Mbappe kimwe mu bintu bikomeye biherekeje no musaruro w'igikombe cy'isi cyonyine afise ca 2018 uno musi twovuga ko ibiharo vya Mbappe bitwereka ko kumbura ashobora kuba yagiye mu kigwa n'imigwi yabayemo amatiyeri yo kuramporta amatrofe collectif akomakomeye koko no musi kumva ko ku myaka 27 Mbappe amaze kugira uruhara mu bitsindo birenga amajana 5 Mbappe recording na Cristiano na Messi bena Cristiano na Messi nako ari babiri batageze ko kuri no myaka ari kubona ko bobo collective mabari bakomeye nama equipe bari mu maprojet batwara ndashaka tudugire kwa kakano uyu Mbappe yarahemukiwe n'ama club yabayemo ndavuga Monaco Paris Saint-Germain Real Madrid ari muno munsi ko we individuel mayana baye mwiza gusumba Messi amatiere yo guproduce ibitsindo ariko ayo matrofe collectif meme na individuel nk'igembo gikuru ndavuga Ballon d'Or ntarakorako ni Mbappe ibiharo byo bitamwemerera gutwara Ligue des Champions canke ni Mbappe yabuze Ligue des Champions kubwa Paris Saint-Germain na Monaco na Real Madrid Jenda mugiranije naba ibikombe bindi yarabitwaye kiretse Champions League nibyo nico gikombe ataratwara Champions League ntafise ariko kandi nka objectif principal y'umukenye individuellement Ballon d'Or narakorako Ballon d'Or win harakorako ariko turavye ku vy'ibikombe yaravise mu Bufaransa ni nkuko Paris Saint-Germain kivamwe na yaciye mucu yirasira tubona itwaye igikombe bari barabuze ukabona somehow Jane mbona football je iranyigisha mu buzima Messi yarafise Ballon d'Or zine ku myaka 27 ku myaka 27 Ronaldo yarafise Ballon d'Or na Ligue des Champions imwe yarafise mwe ariko kuri 27 yarafise imwe na Ligue des Champions Messi yarafise Ballon d'Or zine na Ligue des Champions ni kintu ubona burya muri football umuntu ashobora ku point canke point of view yiwe ica bivuga ko kishobora gutandukana n'uwundi ariko je ndiko ndaraba eske uyu muvandimwe gutsinda ibitsindo bivana na passage umuntu aba yaraciyemo yaciye muri championnat ibitsindo byinshi yabitsindiye muri championnat y'Ubufaransa vuga ngo Paul nivyo Cristiano nawe aho yevuriwe Cristiano nawe yevuriwe mu Bwongereza muri Premier League itsinda biterekamwe apana ku rugero nko gutsinda za Nantes na zandi ya gutsinda Nantes na Wolves sico kimwe ariko kandi uri karatsinda za Guadalajara nawe nyene twamuvuga kwiki ni example Nantes nimba Nantes ari equipe no ziri equipe za Sporting Gijo za Sporting Gijo za zijye 8-9 izi za Rayo Vallecano kuno musino uvuga ngo Vallecano yateye imbere ahubwo ni Barcelona Madrid basubiye inyuma tuzi Messi na Ronaldo muri La Liga bafata ubuto bwa Getafe na Bwande bukajya 8 bukajya 9 cyane iske buriya bugwe yari yakiriyagiye umuntu abugereranije nuko Mbappe yatsinze za Nantes na za Lorient hari kibazo cyo bakirimo oya nta kibazo ariko je nemeza ko umuntu yabitsinze yari akabitsinda Wolves yakijyagiye yaduze akabitsinda Stoke City akabitsinda West Brom we yaba yakoze akazi kubwanje yaba yakoze akazi cyane ariko ugiye kuraba neza Cristiano Ronaldo bitsindo byinshi byadoge muri Real Madrid ko Cristiano Ronaldo akiri mu Bwongereza buya sezo tuvuga yagize nziza ni zitatu 2007 2008 na 2009 ya sezo ya nyuma hageze kuko bamuguze 2009 2009 yarafise imyaka 22 canke 23 gutyo ko 2008 batwara igikombe Cristiano yavutse yarafise 23 yatwaye Ballon d'Or afise 23 Real Madrid yamuguze afise 24 kuko yavutse 85 sivyo ico gihe warabona yuko agishika akiva hariya yari umukinyi mwiza ariko kuko mu Bwongereza zabe na arbitrage yahirihariye ngira baraba amaraso kugira ngo bavugirize umuntu ukabona yuko hari ahantu akostinga Manchester akanatsindwa kubera imipira katakaje ariko uko byagenda kose ni nko kuzana ingingo ngo Cristiano ngo ariko aratsinda hariya mu Barabu kuko ngo ari champion ngo yabashehe ariko hari habariyo badatsinda
hariho abari badatsinda uwo muntu uragomba byase bikunze ugomba kumwubahira ico kintu ko afite sense dobi izo nizo debazama mu bantu ngo Cristiano ngo atsinda ngo bu equipe bwo muri Europe ngo nuburofa ibitsinda amajana 50 muri yatsindiye equipe ya Madrid mu Manchester yatsindiye 145 irumvikana ko ibitsindo byinshi yabitsindiye Madrid ariko nawe yamaze umwanya muremure ni nawe yanabaye haba muri projet doshe yatwaye mu bikombe byinshi yubakitse imigwi mito ugomba kwitsinda bien sûr mu ariko na mikuru yari kuko no musi ni meilleur buteur de l'histoire wa UEFA Champions League izo za Juve na za Bayern zaramwumvise ariko je Patrick ndavye nka Mbappe sezo ukuntu ariko aratsinda muri Real Madrid nca ndamukura kwice cyose kubwo yatsinze bwose bwa za Nantes na za Dijon na nkuru yo zitsinda kuko na nkuru yahabwa arazitsinda na nkuru arazitsinda karaktere je nabonye muri Mbappe uko namubonye 2018 yakuza akiri umwana ntiyigeze asubira inyuma ahubwo dijuro arevuriwa uko ndiko ndamubona uyu munsi ho ndiko ndamubona nk'umukinyi bya spectacle yarabihevye numukinyi Mbappe mu match yohera atakrosha kubisa umuntu canke se ata muntu agize ata dribble ariko ubu agacunganwa nuko mu defenseur yahagaze n'abakamutsindana igitsinda ni Kylian Mbappe uno munsi ariko arakina muri post tusanzwe tumumenyeremo uno munsi ariko arasabwa ibitsindo gusumba ibindi bintu byose niyo mpamvu je mbona ni umukinyi uravye Real Madrid ahantu hose habaye imeshamirano uzorondera mu ifoto ya Mbappe yibura cyane Mantaruma uko jewe vraiment nahora mvugira Vinicius nkavuga ati ni gute iyi projet bayihaye umushitsi kandi hariho umwana mu rugo ariko nuko wa muntu wo muri Bibiliya tari ko umuntu yangaye yononye ibintu vyiwe byose mu gahinga ubusa ni wo mubagiye ikimasa je ntana gahene mwampaye sikwa muhungu yavuga se mwana akaramubwira ati we ko zari zawe we ko wakabaze ninde yagufasha iyo ukabaga ninde yagufata ariko uravye umutima w'umuhungu ni umutima w'umushampio ni umutima w'umuntu yubasha abavyeyi na cyane ko nta bakinyi biburayi yo kwemera kumara imyaka 23 4 akiba kwa nyina ico nemeza agitege kuko yimwesha amubwira turiya mukobwa muhebe uriya mukobwa ntimukundane muheba nyina kamumubuza washiramo tentira turamenya uta yashiramo tentira ati ariko banza dutahe uce muri saro kuko muhira iwanje ntuhara ati kwa Wilfred Mbappe na Faisal Mari ni winjira uwo mutima nuwumuntu afise kwihangana kandi ubona ko azoshika ku kintu gikomeye yes nuko kubwanje mbona ko ari Mbappe atacha tatanze individuel makumbure ashobora kuba akibura amahirwe yo kwisanga muri projet sportif ya club ibikombe nobwo ikintu kimwe kuri kino kintu jewe ndemeza ngo projet zizi equipe yagera kina nizo zishe Mbappe kubera ko ntibigeze bateguriza yewe canke ngo baritegure neza par exemple muri Paris Saint-Germain Mbappe yabaye wamukinya akora byose mu equipe ukarabivyimuka bibura sportive makabata projet akarorero kamwe gatonya ka hafi ni match bakinyi na club itwara ya Madrid bakugwamo ukabona ngo Mbappe yari yakoze byose asabwa kugira ngo equipe yiwirengana mugabo amakosa mwamwe y'aba defenseur par exemple nka Marquinhos ndetse n'umunyezamu Donnarumma bikujemo equipe ya Paris Saint-Germain ugacuraba abafaransa batwara igikombe cy'isi ca 2018 uravye kuntu equipe yari yubatse yaraho uburenganzira Mbappe bwo kwitwara mu buryo bwiza bushoboka kwera ko atamuzigo bamuremereje atamuzigo biboneka ngo barafise umunimero 9 ari imbere y'izamu yitwa Olivier barafise nimero 10 yari mwiza kijya gihe ashobora gusera imipira bidatsaba Mbappe ko arinda kuja kuzunguruka kurondera amababa sekiriya gihe sisi wuti y'abafaransa yarindi Pogba muri finale yari nziza sha nukuvuga baramwubakiye entourage ashobora gukiniramo kugira ngo ibintu bigende neza mugabo gende ndabire mu kurande rwa Real Madrid umunsi bakeneye Mbappe ko akina nk'umunimero 9 yuzuye kandi atari ko yigeza akina muri kariyeri yiwe yose ubwo rero nimba Kylian Mbappe umusinyishije muri equipe hanyuma kaza kumukinisha kuri nimero 9 biragoye ko Vinicius Junior ashobora kugira amarotation byoroshe nawe atigeze aba muri projet yo gushobora gukina ashobora guhindagura ibibanza ahubwo yabaye wamukinyi muri kariyeri yiwe yagumye akina mu kibanza kimwe kandi kintu twemeze yutunze umukinyi w'umuridera ashobora kuridinga ataka ashobora kuridinga equipe muje no gutsinda ibitsindo Mbappe ni style Messi ni style Ronaldo ugomba kumuyoboka ukamubakira projet byakunda mugabo ntibigeze babikora muri club ya Madrid nabona hari rero kugeza kano kanya biragoye ko kandi niyo sezo Cristiano bavuga ko yasenze ibitsindo byinshi muri année civile yatsinze ibitsindo 59 mu 50 Mbappe yabikoze mu 59 rero bitwaye
ntacyo bitwaye byose n'ibitsinda rero ugerageje kuraba Hazard uza gusanga ikibazo ca mbere Mbappe yahuye naco nuko yabaye muri equipe zibiri zose bisabwa yuko ari waziheka ariko baraba projet bariko baramwubakira ugasanga ni projet umenga ntiziba abantu tuvyemere vyo mu ino myaka ibiri ya mbere ya Mbappe ari muri Madrid mbi ya inde paraporo ya Madrid yari yifuza kuba Mbappe uya Mbappe ashobora kuzira ico kinerega hari abakinyi beza bari muri projet equipe nzi babaye abakinyi beza bibitangaza atana kimwe batatanze ariko atana kimwe barose nase nk'umuzamu uri muzamu w'abataliyano wombwira ingana dafise Champions League kandi yakinye amafinale Gianni Buffon uriko rabyumva yezamu mwiza n'ubu twita wibihe byose mugata Kylian Mbappe bya Monaco tuvyihoze yari equipe ariko arakuriramo kwa Paris Saint-Germain yaziri ubupari bwayo kuko pari wabona ko ingwara y'ubupari nyene bwo gutangura bugiye umuntu agitangura kugira ngo azofatishe biragorana bavandimwe ntagi yasiba kwa Meilleur buteur muri Ligue des Champions agiza hava kandi hajya Kylian Mbappe yagumaye hari gihe nyene ibi bari kubitwara ibinyene batwaye canke nibana bitwara ariko canke nibana bitwara je nitandukanya n'abantu babona ko equipe Mbappe ari mwatsinda ibitsinda ariko ikosa ribariwe iyo ufise umustar iyo ufise umugrand joueur produise ibi ugomba kubaka projet mwubakiye ko seto pari nigeze itunga projet nziza kuri Mbappe bibiri buri match hafi nko mu match nka zitatu zikurikirana canke nibiburi buri nabo bitoba bibireka kaba kimwe ukaba ufise abakinyi bandi beza nka baje de Bellingham nka ba Vinicius Junior ukuvuga de façon offensive n'umukinyi ashobora gufata ikibazo cyose ca Real Madrid mu minwe eske wo bari kibazo gute ahubwo ikibazo gice kiyabani mbega mwateguye gute equipe ishobora gukinana nawe kubera ko gerageje nko kuraba par exemple nka Jide kunakina Jide arasa n'ubutangirwa n'imikinire ya Mbappe arabura ahantu yinjira kubera ko Mbappe aba yahazanya abakinyi kuko abakinyi bakurikira Mbappe yawe ariko nawe rimwe na rimwe role aba yahawe mu kibuga ubona atari byo karatanga bikintu ko yumva ikibazo rero nca nibaza ni hora aba yahawe niyi Jude ari mu bakinyi bakostinga Real Madrid jewe niyo mpamvu nagumye mvugane nubwo tubikora kwa Zab jewe Zab yaronzo hari ikibazo ndamwagiriza eske message y'ukuntu abakinyi we baja gukina mu kibuga abaha niyi arabwira Jide Bellingham na Ardagire baba bari mu kibuga ngo wowe urakina ku ruhande wowe urakina ku ruhande ruhe je nanje kosa sindajagiriza we je mbona ahubwo hari abakinyi kubera ko Alonso we burya mu mitima y'abajya abakinyi birashoboka ko bakengera Alonso nk'umumenyereza muto hanyuma bigatuma positionnement tactique bayikora ko mumva bashatse ariko uko vyagenda kose je nubu ndabisubiyemo Jude Bellingham na Vinicius barakostinga Real Madrid ubugi hagarara mu kibuga ukabona ko hari ahantu bahagaze batakagombye guhagarara hanyuma bigatuma equipe hari ahantu takaza umupira bitari ngombwa yes nuko ni equipe de Madrid birumvikana ko barako baratsinda FCSV barangiza umwaka neza nyuma y'ivyavugiye biravugwa kuri Xabi Alonso ariko birumvikana ko bandanje gushigikirwa n'abagiye batandukanye harimo abafana ba equipe de Madrid kundi twara bigice ca kabiri ca saison bigaragara ko abafana ba equipe de Madrid ndetse n'abakinyi bose bagiye bafise inyota yo kumva ko bagomba gutwara ibikombe mu mwaka wa 2026 ugiye kuba utangura nabitse ko turi kumwe na 1tbet